Uno munsi Big Fizzo agiye guhura na Billy Money Boy mu giteramo Ingozi. Abana yareze Ni abana yareze kuva bakiri bato bakiva bari muri Band Boy bavayo bagenda kwipambanya kandi kurera umwana agakura ni vyiza bageze ku rundi rwego basige bahura n'umutama yabareze bakahurira ku sahani imwe kuki umusaza abanje kwirekurira kuri audio mic atabanje kuyishira kuri YouTube. Aho nyene niho naciye mbona hariyo abandi bantu bayishize ku rubuga rwabo rwa YouTube imbere ko SATURA ayishira ku rubuga rwa YouTube. Niya system yo kwisuzuguza no kwisuzugura. Ivyo bintu uko analiza SATUBI niyo yarakoze rero. Ega SATUBI n'umuntu yubatse izina. Sinzi impamvu nyene adakuta copyright. Nene nk'umusani ngitwa SATUBI. Ivyo bigendekera gute? Zaburasekiriza inuze imbuga zayo musikiriza n'intuze n'akazi kanyu kugire kagende neza. Narabibonye kwa Edison, ndabona kwa Starboy, iwana baramuca intego mu Queen Videos. Je mu Queen Videos ndamuzi kuva kera muri 2018. Yitwa Gentil. Akora ndamuzi. Akora. Uwo mu Queen Videos turavye ama post yose yari yo kumuca intege. Uriya mukobwa yarubatse izina twaramubonye mu ndirimbo nyinshi z'aba SATB, z'aba Dramati, z'aba El Pro, z'aba Fabulous, z'aba ni benshi. Ibimenyesha makuru cyangwa aba journaliste bariko bararenga karimbi ngo nama content bakinjira mu buzima bw'umuntu bakamurengera karimbi. Agiye kubaho gute? Ubwo asumuririmbyi, sumukinyo wa filme. Numu Queen Video abaririmbye baramukeneye ni abaririmbyi bataramenye ivyo barimo canke n'abafana batazi guha agaciro igikorwa c'abaririmbyi. Kuki umuririmbyi w'umurundi ashobora kuja mu kindi gihugu gukora mediatro muri ngaho abaririmbyi bo mu gihugu basiga bagenda gukora aba mediatro mu bindi bihugu kukubera iki? None mu media yanyu mugoma muvundika mugire mu yateragire mu biharage. Hello guys, nizere ko meze neza. Niteka dasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV mu kiganiro bafise impano gishikizwa na J Flexboy Promoter. Yes, mbani kuri mic ya mbere behind camera mbani kumwe n'umusaza Mr. Joe Balo Comedian. Nkuko mumaze kubibona dufise umushinga mateka umutinginga Jafari the Monster nkuko mumaze kubimenyera haramaze kuba muhira. Yes, ni Jafari the Monster no mustwa mwakire mu bwabo bwa Kings Family Burundi TV mu kiganiro bafise impano kugira ngo tuyage vyinshi nk'abasisanguzi. Yes, the monster reka tukwakire kwanza turamukirize abakunzi ba Kings Family Burundi TV. My man, come on. Hello bite so gente bazamura ameze fresh nkuko bisanzwe kubataramenye nkaba nitwa Jafari the Monster kubanzi bobo byarabaze gukwira hama nkaba ndi ngaha kuri Kings Family Burundi TV afise impano. Yes mu kiganiro afise impano. Jafari umeze neza gamani? Bana je ndashima impano uko biri kose ariko nibaze ko nawe umeze neza. Je ndaho kabisa papa, ndashima uhoraho. Abakunzi ba Kings Family Burundi TV kuba batwumva nuko tuba tumeze neza tubishimira uhoraho. Yes, twinjira neza na neza mu kiganiro na cyane ku rugendo rwa King SATURA Mabafre. Yes, aho ubona neza yuko yamaze kurekura indirimbo yiwe shasha biva yayirekuye ari audio gusa ayirekurira kuri audio mic ari audio. Aho nibagije amajambo nti kuki umusaza abanje kwirekurira kuri audio mic atabanje kuyishira kuri YouTube. Aho nyene niho naciye mbona hariyo abandi bantu bari pembeni bayishize ku rubuga rwabo rwa YouTube imbere ko SATURA ayishira ku rubuga rwa YouTube nk'umusesanguzi. Ivyo bintu uko analiza SATUBI niyo yarakoze rero. SATUBI nyene kimeze uya no artiste akomeye nga mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ko yajije kuri urya rubuga
je nibaza ko yoba yaradekonye kuko impamvu atatangwe kuyisha no kuri YouTube je mu rumengo yaradekonye sana kuko n'ubu bibiri kiramuha ubugari kandi bamutwaye amafaranga yiwe urumva je mu rumengo uje kubganje yaradekonye sana kuko murya ni ikintu aba yaravunikiye je sinibaza ko rujya ruga yabanje kuyishira ko sinzi ko uriha neza nka YouTube oya ruriha neza mu bijanye n'ivyo kuriha ruriha neza ahubwo nani sho kimwe na YouTube ahubwo rusumbya YouTube ya ahubwo ikintu kimwe kuri audio mic ushobora gutaginga uriya mu artist hari ukuntu we akoze partage ni kuvuga we akoze share bayitwa ama sinzi ngene bavyita abantu bose aza gupartage ko ama views aza kuronka uriya aza kuri rya konti ya SATB rero twama tuvuga abaririmbyi b'abarundi bige gukoresha imbuga zitandukanye nkuko tubibona ko ba Diamond Platnumz abo baza bamwiyitirira baza bafata indirimbo badishira ku mbuga za YouTube indirimbo atari igikorwa cabo ahantu nashaka ko tugera abaririmbyi bakwiye kugira droit d'auteur ku buryo baza gukubita copyright je ndamaze kubona indirimbo nyinshi zaba Ayastar ni yashira indirimbo yo kuri Boom Player audio mic wikuyeyo wishize kuri YouTube ntibikunda baca bakorera ku iyo video yamaze atari iwawe ifise nyeneyo sasa rero ikintu ushaka ko tuganirako ni uburyo abaririmbyi bakwiye kwiga ukuntu ushobora kuza bariga gusekiriza imbuga zabo n'ibikorwa vyabo ya nini ukibatabikora kuki mutabikora mwege mwabasani b'abarundi mbe bibaza nk'umuziki je ngo mananga karorero aho hanze y'igihugu mwabo baririmbyi bubatse izina ega SATUB n'umuntu yubatse izina ahubwo sinumva ko indirimbo ivuye sinzi impamvu nyene adakwita copyright uwa rubatse izina n'abapeti bato ngaha ukuye ko indirimbo yuhize heye ku rundi rubuga direct nene nk'umusani ngitwa SATUB ivyo migendekira gute zabura sekiriza inuze imbuga zayo musikiriza n'intuze n'akazi kanyu kugire kagende neza nene nka Diamond bibaza nk'isonge yo ikora nkanubojija ku rubuga ibaza yo navuga ahubwo n'urubuga bagende banagugaye ugukoresha we wayivye urubuga bagende banagugaye kuki ega we ugira uzotera imbere umanza kuraba kwanza ukurusha ivyo amaze kugerako ugakopya ukamanza ukanamwigirako ukavuga ati naka yaramaze guguheza ibikorwa vyo babikora gutya reka ndabe nanje nyene nshobora gusatira we ndamwigireko ndabe nanje nyene ibikorwa vyanje ngene no bijana muri carrière yiwanje urumva je sinumva ko ingene SATUB inyanda ashobora gusekeza imbuga ziwe n'akazi kiwe kandi ari umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu no hanze y'igihugu SATUB yarubatse izina na cyane nukuguma niya systeme yo kwisuzuguza no kwisuzugura umuntu ashobora kwisuzugura avuga aguma yibona umenga ari hasi kandi abantu bamubona umenga ari hejuru kandi ari byo nyene uri hejuru none ibyo bigendekira gute abaririmbyi b'abarundi abo bari legend bubatse amazina hanze y'igihugu no mu gihugu tugaruka ku ndirimbo nyene iyo nyene yashize kuri audio mic uno munsi yasohoye clip video ayishira ku rubuga rwiwe indirimbo wayibonye gutega moment hari abarundi benshi bako baraponda SATUB mama we ngo ashiramwe abaririmbyi asaba collabo abaririmbyi batari trend akora ama video hafi ameze nk'ayasa
akanyuma numvise ariko kabi indirimbo aheruka gusohora machine azanye umudiho wo muri Tanzania influencer aba Tanzania. Iyo ndirimbo ugiye kuraba style zigezweho ubu no muri Tanzania bajana nibihe, ariko koko SATURA tuvuge yuko yatwawe n'amaranga mutima. Oya kujya ariko arabikora ni neza. Urumva je sindi ngaha kugire mpakane ibyo abaririmbye ko barakora, gusa mbona biriko bitera bije imbere. Je mbona uko ukora ikintu gitera kije imbere kiba trend ndagishigikira cyane. Sindi ngaho ugire mpakane ibyo bakora, ndi ngaha mpakane ibyo bakora bibi bituma bisubiza umuziki nyuma. Urumva erega nubundi wigiye ku muntu abizi n'igikorwa cyawe kigenda neza. Ujya mudiho witwa Singeri, ujya mudiho abo benshi ntibanawuzi n'ingene witwa banawuzi. Impamvu rero benshi baba bakwiye kugenda bukiye bakamanza bakabaza kirazira guhubuka. Si bose bawuzi ujya mudiho witwa Singeri. Nivyo koko uvatizi kuba mari ara kwava urazi kwava yo piano Singeri ni ava imidiho myinshi baguma bakireya. None nk'ubu nka SATURA hari undi none arawukora uyo mudiho none si Tanzania ugiye mu Burundi sivyo, kandi ruzosanga abarundi aribo bagenda baca intege abarundi nyene. Nene je nagenda raba muri commentaire iyo songe nyene yasize hanze ku rubuga nyene rwa YouTube yitwa machine, sanga abarundi no batanguye kugira batangura guca intege umusaza. Urumva ahubwo abandi bazoza nyuma uwo mudiho nawe umugejeje kure. Kukubera yuko zikintu gakundwa benshi baca bagikopya direct, baca batangura kukwigana. Mugoro nyambara wa Tanzania ko barakora uko ari umudiho nka mushasha muri Tanzania na bagakora nkawe nkabo. Urumva ari wagize wa kabiri mu kindi gihugu, je mbona tacho bitwaye. Mugo je ndatangazwa mbonye yuko n'abaririmbye bo mu bindi n'abafana kwanza barundi kwanza ndatangaza no kubona abarundi bagenda bagaca intege umusaza, kandi ugasanga n'abarundi. Urumva n'abarundi nta munyamahanga yigera yandikije nkasanga n'abarundi banditse. Je birambabaza mba urazi kari we agize uwa kabiri nabikoze. Bibaza ntuzotera imbere uyo mudiho wibaza iyo ndimbe kandi zogera kure. Urabona ko ugize no mavyuzi menshi ni indirimbo dufatiye aho nyene ikwivye nyene nitwo turavuga. Bari bamaze iminsi bamuca intege cyane kujyanye na style amapiano ngo ave muri style amapiano. None wagiye guhindura style aciye agaruka gupondwa na bamwe bamubwira ngo hindura style. Tugaruka no kibazo cha Melanin Boy ariko arahura naco bavuga ngo aririmbira muri style imwe. Uno munsi Melanin Boy yoririmba ikindi kintu bica bifata indi sura. Tugaruka no kwa Kirikou kandi Kirikou yaravuye muri style ya hip hop acaririmba na wewe ni wewe muri R&B. Yindirimbo ntibigeze bayiraba baraje kuyikritika, uravyumva. Ivyo rero bikagaruka bikerekana mbega umu artiste arakwiye koko kugira kuvyiyumviro by'abafani b'umuziki ndundi canke wenyene akwiye gukora ibikorwa bivanye n'ukungene abona ikibereye. Ukiraho reka ndakunganire. Umva nk'umu artiste abona ati jewe ngiye muri R&B ukabona irakubise nta mpamvu yo kuyikwepa ahubwo bandana muri mudiho wa R&B. Nyamba ubona ukubise muri piano pambana piano ukora ibikorwa ntumva amabwire y'abantu. Manza wibuke kwanza imiteye washoyemwo, manze wibuke amahera wasizemwo. None abo mafaranga umaze kubona ko wanakuyemwo ukabona n'inyungu, none wobuzwa n'ikino kubaranya ico kintu gumye ugikora.
kirazira kuzana ibintu by'ibishobisho mu kazi, nta bishobisho tuba dukeneye. Erega satubi nimbabona muri piano urabona ko ari sawa, piano iraduza, yamaze kubona ko iduza agiye kugerageza. None kukimwe bw'abarundi mumeze uko, none agiye kugerageza are mujya mu giho nawe wasingeri arabe ko naho vyopasa, niyabona naho nyine vyopasa azoshaza arabibandanya vyose. Erega ibintu vyose burya ni kugerageza. Uramanza ukara bati mbe abantu burya n'igiki bakunda, urumva umaze kubona ikintu abantu bakunda nicuga umupambana, none woco ukiheba ntushobora kugiheba ikintu ubona abantu bakunda. Ariko uno munsi tugomba twigire hamwe kukijanye n'abafana b'umuziki n'abaririmbyi ubwabo, sivyo? Kukijanye n'abaririmbyi mbega baba bakurikira impanuro z'abafana b'umuziki canke baba bagendera ku vyiyumviro vyabo? Iyo mvuze nkuko mfatiye kuri Satubi nyene, igihe yariko atanga collabo ndavyibuka, igihe yatangwa kuyiha ba Linoji ba YM muzika naba Monia Fleur, yaronse amakritike menshi avuga ati SATURA twari dukwiye kubona amakolabo akomakomeye hanze y'igihugu. Uno munsi ariko arabikora, igihe ariko arabikora baraponze. Uno munsi arabakubitiye amakolabo yo hanze y'igihugu, n'ubundi baracaponda. None ni abaririmbyi bataramenya ivyo barimo canke n'abafana batazi guha agaciro igikorwa c'abaririmbyi? Urumva nta kintu uzokora ngo ugire wemeza abantu, nta kintu na kimwe uzokwigera ukora ugire wemeza abantu. Bamwe bazoponda, abandi bavugirene bavuga ati ni vyiza. Mugabo bose burya hari abantu baza barutana, hari abaza ari beshi kubavuga ni vyiza, hari abandi baza bari beshi bavuga ngo ni bibi. Urumva je uko mbona umuziki w'u Burundi icyambere na mbere ego kugenda hanze y'igihugu gusaba collabo ni vyiza, ariko kugenda mu kindi gihugu ugiye gusaba collabo ugenda urabe kwanza umuntu ugire ukorane nawe, izina yagizene yubatse, uruhome yubatse, urabe ni n'urubibe yaguye, sivyo? Erega si burya abantu baza mu muziki bazi ngo kuririmba ni ikintu coroshe, kurimba si ikintu coroshe. None hari umuziki Diamond yokora twebwe abantu tutokora, hari clip yokora Diamond twebwe abantu tutokora. Ni gukubera Diamond amenya ingene ashobora kwitwara mu mpano yiwe, muri career yiwe y'umuziki amenya ingene ashobora kuvyitwara, ingene ashobora kuvyazaho umusaruro. Ega si kuririmba gacuta kuri YouTube cyo nizo mbuga nyene zishobora gukuriha, si ico gituma uba trendy. Jabuka je ngo manda bivuga kuva kera arabenda nabivuga, jabuka hanze y'igihugu weje gusaba collabo, uwo muntu akwemereye wigire promotion mu kindi gihugu nyene, apana ngaha mu Burundi. Erega haraba promoter ngaha twebwe rero umva twebwe hari ibintu twokora bitoshikira kure, bitokwigira bigeraye, bitokwigira bigera kure, bivanye n'imbuga. Ega imbuga turazifise, ariko hari ibintu wokora no mu bindi bihugu batogirane batoshikirwa. Rero umaze gukora umuziki ukabona ni mwiza, ukabona n'umuntu mwawukoranye, nyamba dufate par exemple nyamba nka Satubi yakoranye nka Chino par exemple, akoranye nka Chino, higa aba promoter abo nga wongera uhige n'aba promoter bahe bo muri Tanzania. That is sivyo fact kabisa. Aho rero bazokumenya hariya aho ba waramaze kuba kizina, bazokumenya ukishije. Nongera je niko ndavuga cyane cyane nayo ma media yo ngaha mu Burundi ari icaye, abayimvye mu gihugu basiga bagenda gukora aba media true mu bindi bihugu. Kukubera iki? None mu media nyo mugoma muvundikanga mugire mu yateragire mu biharage. Ni fumbire.
kuki umuririmbyi w'umurundi ashobora kuja mu kindi gihugu gukora mediatro muri ngaho ariko mu Burundi arama mediatro akomeye ngaha arama media akomeye nta mpamvu yo kuja mu bindi bihugu gukora aba mediatro kandi natwe turinga yego naho nyene hanze harakino iyo promo mugabo jene cyane ko mbwira aya ma media yo ngaha aricaye nka yose ntaco ariko aradufasha mu muziki nuko kimeze uvuze ngo ama media yo ngaha mu Burundi aricaye ariko tugiye kuraba aba artist ubwabo n'abantu tuko turabona nk'abantu umengo basa n'abataye icizere ngaruka kuri post ya Melanin Boy aho yariko arata imyikomo ngo kuba promoter bagenda bavuga ibikorwa vyiwe nabi uko no guca intege aba promoter canke umuririmbyi wenyene aba yacitse intege yagenda avuga gute yavuze ati n'ubu ndabongeye ikindi gikorwa baba promoter babandi bajejwe kuvugana babandi barungitswe kugira bavuge nabi ibikorwa vyanje n'ubu bakomeze bavuga uravyumva aca sohora indirimbo ari kumwe na Trippy indirimbo shasha ariko ugiye kuraba abaririmbyi nabo nyene basa n'abacitse intege ubu umuririmbyi yatanguye kuzima ati imyikomo kuba promoters ariko tugiye kuraba aba promoters ijoro n'umurango bama bakorera abaririmbyi ahubwo rero ni kubera ko abaririmbyi badakora feedback ngo bavugishe ivyo bimenyesha makuru ndaguha akarorero par exemple sivyo uzi ko Diamond afise ntuzenya kote zibiri afise abamugwanya n'abamwemera kandi bose akabahemba uravyumva kugira iki hagire kote yabamwe abafana bamwe babandi bamuponda baje kuri iki yakimenyesha makuru n'abandi bamwemera Diamond baje kukimenyesha makuru bimuvuga neza Diamond mugabo ico gihe Diamond bakoyubaka iki brand yiwe ni kuvuga vya bimenyesha makuru vyose bimuvuga nabi Diamond Platnumz sivyo arabihemba amafaranga nibimenyesha makuru bimuvuga neza arabihemba amafaranga ni kuvuga bari bavuga nabi bavuga côté faible kandi bijya Diamond ababizi bari abafana umva Diamond akura inyishu mu bafana ni kuvuga ikibazo bakizi ahubwo barindiriye icyo abafana bamuvugako ariko no munsi umuririmbyi wo mu Rundi kumva yuko yovugwa nabi yumva umengo no gusubiza hasi brand yiwe none sivyo nyene ngoma nza kubwira urumva abandi baririmbyi bo hanze barabirihira mugabo no munsi kuba Melanin Boy avuga ngo baba promoters bamvuga nabi bamuvuga nabi gute kandi uno munsi Melanin Boy ari hehe nitwe turamubona yumvire kwiyadukiza kuvuga umuntu naho umuvuga nabi uwo kuramubwira promotion ega ntibazi code abo ndagaruka mvuga kuri kino kintu abaririmbyi bacu ntibaramenya ivyo barimwo canke ni abamenyesha makuru bwabo babishakira ama content urumva abaririmbyi bacu umuririmbyi muvuze nabi wo mu gihugu ngacu Burundi burya ntabazi yuko ni kutamenya ntibazi ikintu bitwa showbiz urumva amabenzi amakiki ico kintu ntaco baramenya none kubereka Diamond abahemba ico kintu nico cankuyeho arazi ivyarimwo kandi barahembwa hari aba promoter ashobora kuriha Diamond bamuvuga nabi n'abandi ashobora kuriha bamuvuga neza
ega nshobora kubwira ati burya kumenya ivyo urimwo nivyo vyiza ukamenya ukavuga ati jewe rero mu impano yiwanje fise ukuntu ushobora kuyitwaramwo nkayivyazaho umusaruro. Niyo mpamvu ndakubwira ati nta ndirimbo umurimvyi w'umurundi yokora ce nta clip SATURA yokora Diamond atokora ce nta clip Diamond yokora Fizzo atokora. Urumva ni kumenya ingene ushobora kwitwara mu mpano yawe ukayivyazamwo umusaruro. Sasa abaririmbye n'aba promoter ntibaramenya abaririmbye n'aba promoter bonga mu gihugu baramenya ico bitwa showbiz. Urumva umuririmbyi w'umurundi iyo umubwiye nabi cyangwa ugakora ka content gatoya kamuvuga nabi aca yumva umengo ugira umusubize izina giwe inyuma ugira umuture hasi ntamenye yuko iryo nibanga bituma avugwa aba trend n'ibikorwa vyiwe biguma biri ku mwanya biguma biri update ivyo no vyita gute kutamenya ibintu turimwo kuba baramuciye intege kandi akanavyandika akabicisha no ku rubuga none hari abantu benshi iyo post yashikiri sivyo bisumba kuja mu gacerere ndabeshe none cyane kandi nawe nyene buryo barazi ubwenge bukebuke ivyo babikora iyo basuye indirimbo none bibaza nta vyuzi duga umaze kuvuga ico kintu hari abantu baca baza kureba iyo ndirimbo umaze kugira gusohora no kuvugira kayo majambo bakavuga ati mbe tugende kuraba iyo ndirimbo ayikavugira kayo majambo ngo ararekuye ngo batangure kumuca intege. Nk'iryo nibanga rya shomedi. Mbe kuki mwebwe abaririmbyi b'abarundi yo bavuze ko akaraba promoter kuki muca mutangwa ko vyura umugara mutangwa urigisi azamenya kumvisha ari n'inzigo mbe uraziko umupromoter akuvuze ko nabi mbe uraziko kuba atumye uba trend abatumye ube gume uri update ugumuri kumuro ku mwanya ugumuvugwa ego umuririmbyi burya abakiniye kuguma avugwa iryo nibanga ariko umurimvyi ategereza kugumazi akeneye kuvugwa buri umwanya kugire ibikorwa vye bigoma biri update nuko kimeze. Turi kuri ivyo nyene hari Kuri videos yavuzwe nabi n'ibimenyesha makuru je turavuga dusanzwe tuvugana ariko turi kuri iyo kote yo kuvuga ngo kuvugwa nabi navyo birafasha umuntu ariko tugiye kuraba ukungene uwo Kuri videos yavyakiriye ni nko kumuca intege kuko benshi bavuze amajambo mabi narabibonye ivyo narabibonye bavuze amajambo mabi mbega nubwo ruhagarara nyine turimwo uno munsi rw'imbuga rw'abapromota rw'abajournaliste twigiki mu bijanye na promotion y'ikintu ugasanga narabibonye kwa Edison ndayahoze ndabona kwa Starboy iwana baramuca intego mu Kuri videos je mu Kuri videos ndamuzi kuva kera muri 2018 yitwa Gentil akora ndamuzi yitwa Gentil ndumuna kurikirana imbuga cyane abyumva uwo mu Kuri videos turavye ama post yose ariko yari yo kumuca intege ariko tugarutse hahandi nyene twaye turi ati mbega iyo urinze uvugwa nabi ukwiye kubibona ukwiye kubifata gute nk'umu artist canke uwundi muntu ari muri entertainment kuko no mu Kuri videos no mu artist ari muri entertainment uriya mukobwa yarubatse izina twaramubonye mu ndirimbo nyinshi z'aba SATB z'aba Dramati z'aba El Pro z'aba Fabulous z'aba ni benshi cyane uno munsi bariko aba promoters canke ibimenyesha makuru namongaruka kuri iki kintu ati mbega umu star aragira vie privée
nivyo vya bindi usanga abari ibimenyesha makuru cyangwa aba journaliste bariko bararenga karimbi ngo na ma content bakinjira mu buzima bw'umuntu bakamurengera karimbi. Ivyo navyo reka ndakwishure. Urumva aba promoter, hari aba promoter usanga bafise imbuga iyo batarose ibyo bashirako ndibaza barababwa. Urumva barababwa kuko iyo umuntu wese ahagurutse akore nta mpamvu yo kumuca intege kuko aba ari ku kivi. Urumva iyo umuntu wese ahagurutse akore, umuntu wese ari ku kivi ahubwo mushigikire. Hari aba promoter ngaha mu gihugu je sinjye umunwa kuko nta muntu ngi wiwe, je nta muntu angaburira. Urumva je ndibesheje ukunyene ariko mugo gukora content ujya cyane cyane ugeze sinumuririmbyi ugeri mu kazi kiwe. Burya umuririmbyi umukoreye ko content nkiyo bituma avugwa ku ruhande rwiwe mugo ujya wewe numukuni video. Urumva ukura mwicira izina ashobora kutaronka nakandi akazi vuba. Urumva n'umuririmbyi yo hava mukenera ashobora kutamuronka kubera iki baramuciye intege. Araba promoter nga mu gihugu bafise imbuga bafise imbuga zikomeye kandi nivyo ariko batarose ico bashira ku rubuga umuntu barababwa yaga mubabwa gute kuki mucinega abantu. Umuntu wese ahagurutse akore, umuntu wese ari ku kivi mukamuca intege. Mbe ugo rubuga rwawe ushaka gushaka iyo content ukireye ako ga content go gutuka umuntu awucura urose ubugayero bukwiye gose. Mbe uzojya n'ukwezi kose wiciye umuntu gushika ubuzima bwiwe bwose kukubera ubicishije ku rubuga rukomeye bishikira abantu benshi. Rero ucinega umuntu ubicishije ku go rubuga rwawe rurenze rukomeye rukigwa n'abantu benshi, mbe uwo muntu uciye intege agiye kubaho gute? Ujya sumuririmbyi sumukinya wa filme numukwini video abaririmbye baramukeneye nta mpamvu yo gucinega umuntu ari ku kivi nani. Yes, amwe mu majambo kunze kuvuga nawe nyene ndakugarukeko ngo abati bakwiye gukora ama clip video asa neza pana y'ubufu pana ya kawunga mugihe bari kubapunda uwo mu Queen videos yasha bari kubavuga bakubafatira ku byo babona nkuko nawe ushobora kuvuga ati abaririmbyi mukwiye gukora ibintu biri ku rwego apana ibintu biri bijanye na mentality z'abarundi ko two tugwanira kuba umuziki wacu kuba international. Uzoba international gute tugarutse hahandi nyene tugikoresha wa Queen videos tugikora clip video z'ubufu nkuko wamubivuga za kawunga tuvuge neza yuko natwebwe rimwe tuvuga hama tukigarura tuvuga ibintu twabanje kwanaliza mbega ubutumwa bwacu tuba tutanze dufatiye kuki. Urumva kuyo mu Queen video umva amaze kujana mu ma video menshi amaze kwa n'abandi clip sivyo tire ku ma clip wavuze ngo nubufu ndavyumva ariko nk'umuntu yo bari umuntu yobaje mu kazi akiri mushashi ibyo vyari bitawuritse ariko ku muntu yagiye aje mu ma clip agiye atandukanye y'abayirimbye kandi bakomeye ngaha mu gihugu je nta mpamvu mbona yotuma bamuca intege kuko hari indirimbo nyinshi yagiye muziba amahiti. Ni nyinshi kabisa ni nyinshi yego nivyo ndabitahura gusa ariko ni za video wita kawunga none watuma ziba kawunga si watuma ziba kawunga jewe sikonda muvugira cyangwa mvugire umuntu runaka cyangwa mpengamira hanaha kuko yari nk'umuntu w'umuregent mu kazi kiwe nta mpamvu yo kumukinega waguma akora kuko mugiye bari nk'umuntu mushasha
mbona ko nyene ivyakora atavyazi bijanye na level agezeko na level agezeko no mabona ari kuvuga ati ahubwo mujabuke mu bindi bihugu yego n'abaririmbye nivyo dukuye kuri uwo mukobwa vraiment uyo mukobwa n'umuntu yamaze kuja mu video menshi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye dufate no muri legend urumva mugabo n'abaririmbye bakene no mu bindi bihugu abakwini video beza mubarihe baze mubafatira indege uko na Diamond nta mukwini video akoresha mu Tanzania bityo barizi umve naho nyene kubitira hawa muri legend ku muntu azamenyera ku kazi hari umukwini video ushobora kubwira ati ngumeruko ugasanga aravyuko kubera iki kutamenyera akazi mugo kubera ujya amaze kumenyera akazi umubwiye ameruko niko agenda bivana uko ubishatse mugo hano undi ushaka kubwira ati ameruko ugasanga siko agiye kubera ari ciga ngeso me nawe ntabo dukeneye tuba dukeneye abo bantu babimenyereye uzi ndakunganiye gato uzi aba Diamond Platnumz bakoresha bakwini videos bamaze kubaka imbuga zabo aba influencers sivyo abo bakobwa n'abakobwa baratira ubwiza bwabo kandi bashobora kudandaza ubwiza bwabo ni kuvuga ati amaze kukugira muri clip ni nk'aba danseur sivyo uno munsi nk'umuririmbyi akoze clip akazana Mario X urabona Mario X n'abantu bakora ama challenge ariko nk'umuririmbyi w'umurundi yovuga ati ngiye gukora indirimbo yiyemera sivyo akaca yandika mu buryo bwiza akayikorera video nziza agashira Mario X sivyo wibaza ko iyo ndirimbo itoba trend rero abaririmbyi hari ico maze kubona ku baririmbyi ari ukuntu bashaka gukora ibijanye n'uburyo buri hasi sivyo bavuga ati uno munsi ndafasha agatimu ko mu Kamenge ndakazanye kantambira muri clip sivyo ugasanga abaririmbyi bose batambishije iyo team nta umuririmbyi nta team yiwe bwite afise avyumva kera twara twumva ngo team Bantu Boy team Satura sivyo Black Snake bande amatima agiye atandukanye uno munsi bako bagenda mu ruvange abadanse nabo uno munsi bakoye imijambo aba queen videos uno munsi amahera baronka ntashimishije kubera uno munsi queen videos tugiye kuraba umushahara wiwe nturenga ibihumbi jana ayo ni menshi ni 50,000 cha wiyumvira 50,000 afise umuryango afise abana ari hinzu ari hiki naye maklipe sinayo tuvuga ngo ategezwa kugura impuzu yambara uravyumva hari n'abartiste bababwiye ati wewe ndakurishe 50,000 inguko nyene uno munsi abaririmbyi bakwiye gutahura ko bakwiye kuinvestisa mu muziki vyanyavyo ku buryo natwebwe turi ngaha kuvuga umuziki wabo tuzoshikirwa ego no munsi shobora kuba nice ngaha canke wowe tereze wicare ngaho uri kuvuga amateka y'abandi ntugira amayinite canke je singira amayinite yo gupostinga ikiganiro ntiryatera mbere taradushwaramo uno munsi entertainment mfatiye muri rusange y'abakinyi ba film yaba bakora videos yaba ba artiste yaba journaliste twigiki kukijanye no guhabwa agaciro cyangwa no kuronka umusaruro ukwiye ku mpande zose z'umuntu wese ari muri entertainment umbayije neza cyane urumva umu artiste w'umurundi
umatise w'umurundi urumva bashaka gukora ibintu bikurako avuga ati jewe ino ndirimbo ninayikora cashira kuri YouTube nzoba mpejeje urumva ntarabe ntayitsange na promo aho si kuvuga ngo n'amafaranga babuze n'ubugumu cyane kutamenya ivyo baba barimwo je ndavyita kutamenya ko amafaranga barayafise uno munsi nyuma two tuvuga SATURA canke bande bakwiye kuvuga ati hey hari abantu batuvuga uno munsi SATURA ndashobora kumwandikira ntaranyishure kandi nirirwa ndamuvuga uravyumva kumpa visibility sina amafaranga nanamusavye ariko kumpa visibility yonyene kuri TV yiwacu kuri Kings Family Burundi TV akagenda arahiye kandi twirirwa turamuvuga wewe kuvuga ati wewe the monster wamupostinze uko uravuga ati indirimbo yiwe kuko imudakwiza ibihumbi umuriyoni amamiliyoni ariko ntanagire comment ati peti yangu uri mu kazi genda bishwe kwizimbisha cha urakoze cyane mwishwe no kwizimbisha ega nawe naho muri mugara ngaho kwizimbisha wumva umengo urarenze uramukije umuntu cyangwa ukandika no muri commentaire uvuga ati burya ivyintu uri kurakora peti yangu respect urumva mbega ukuntu kwizimbisha mbe mubikura kuki kwanza icambere namanza muyigi noti kwanza nta mahera mufise mwebwe murakenye vraiment nene nzoshikirwa gute naye mukenye kandi ariwe muyaronka ari mwebwe imbuga naguciriyemwo si ngombwa ngo baguha amafaranga ariko kajya ga comment cyangwa ka like akavuga ati peti yangu ndavyumva karakenewe ego karakenewe none jewe nzoguma umviriza none jewe nzoguma nko minduru ngakumbuga jewe nca ndarubusa kuko utwara underground uzi ko underground ari spending amahera menshi cyevye ibintu birambabaza je sindi ngaha kugire nkorera amafaranga je nkeneye gusa ko muziki ugera kure mumengire mushobora kwitwara mu mpano zanyu umupromotere nyimburose wo makeya yajya ukuyabonye kugira ufashe iki umwana w'igihugu ego abapeti y'abandaground nibo mbere banari gendera babo bari gendi jewe simbona ivyabo nta nisabune yega je sindabahisha none aya mamega goma dukoresha sometime tuba posta ku mbuga tubavuga neza bizoera he nta na like nta na comment basi data nyimiyo noti yawe ariko utume ukomanta uvuga ati burya ivyo iri kurakora turabibona nene ushamenya ko wakibonye gute gusa abayirimbyi b'abarundi ntibazi nyine bashobora kudandaza impano zabo erega impano yabo bashobora kuyidandaza uzi ko ari byo bituma abapromote cyangwa abajournaliste bigira kwivuga bagenda kwitukanira hagati yabo batavuga umuziki kubera iki barawuvuze babwiye abantu badashaka kubona yuko nabo nyene bari mu bikorwa ivyo ni ibintu bize guca intege abajournaliste ugasanga ko yigorondera views ku izina ryiwe aje kuvuga ati ewa na demonster reka namuvuge kuko turaza kwishurana amvuge nanje ndamuvuge mugabo uriya mu artiste yashobora kumuvuga neza ntanagiye na comment ntanagiye na like azimambwira ati inbox ati peti yangu urukurakora congratulation nico gituma uno mwanya ziryambuka ndagarutse neza ndabikebuye ko abaririmbyi ziryambuga z'abajournaliste benshi bako bacika intege kubera iki kubera gusamara kw'abaririmbyi uno munsi ugiye kuraba abajournaliste bako bacibwa intege nabandi n'abaririmbyi yanswa none wozohera ku wa mbere gushika kundi ku wa mbere uvuga mu artiste ntaravuga ati mamen wovuga uburo ijya komante nayo yo kugutuka muga abantu bakavuga ati yakwishuye arabona ibikorwa by'iwabo birashika kure erega abantu barabisha amaso
ibaze ku bending umuntu ijoro n'umutaga rendi gushika ku wundi rendi ntagire agira comment canke like wewe usubira kumuvuga nivyaye nibace bigira kuvuga umupira canke politike ni hamwe nyene ari kugwanira umuziki cyane twebwe nyene tuba dukeneye nyene ko umuziki nyene ugera imbere ariko wari kugwanira nyene kwa kundi nyene tuba dukeneye ko umuziki ugera erega ntaguciriyemwo aya media tour ya hariya ntazoreka kuba kubera iki uramaze kubona iyo baririmbyi bakoze ikiganiro ku ma TV online canke kuri radio urigera ubona nka SATURA afata link ngo ayipostinge ku rubuga rwiwe mugabo jabuke hariya tizi acaza gupostinga aho rero niho hagwariye umuziki urakoze no munsi ndabivuga ndabacana no munsi ntacyo tubasigariza nake ibaze umurundi nkawe aragukoresheje ikiganiro niba akora apambana akora amashare niki wowe uri umuririmbyi aho uvuga ati ewana poste hajyanye urashize link y'ikiganiro mwakoranye amazi turi mu baririmbyi nyene n'abaririmbyi bangahe je ndiko ndafatira ku ndirimbo Money n'abari muri baje bose baririmbye Money Fab Love the Cation Boy niwe yashoye gupostinga link kuri platform ziwe abandi bose uwo munsi bafise imbuga zikomeye bafise imbuga zikomeye uwo munsi nyene niho basohoye uwo munsi Money isohoka niho basohoye indirimbo zabo uravyumva ntibigeze bana postinga link urumva ivyo bintu nyene how much what the fuck nivyo nenda kubwira ati ntibazi ivyo warimwo bazi ivyo basi hagati yabo nibaza ko bafise n'inzigo hagati yabo yo Fabirove yo bari we bararishe gabashi kugira ko ico gikorwa baba babaye amafaranga atangana oya rusako mfise ngo baje baririmbyi ngo urumva ngo hari amahera babarishe ngo yo gukora indirimbo ngo bari bashaka ngo rero n'amahera ya promotion babicishe ku mbuga zabo ngo kugira ngo bapostinge ku mbuga zabo ati hari igikorwa hakoze ko Fabirove je ndarabibonye nene bazari ikintu kibara ngaha mu gihugu je nabona abo je namye niyumvira yuko ati Fabirove nibo baba bararishe tugomba gukosora ivyagoramye nitwe tuvuga ikintu kigashika mbari kuko bari abafani b'umuziki niyo bagerageje kukigorora ijwi ryawo ntirishika kure umengo no gutukana bavyita gutukana abaririmbyi bavyita gutukana uno munsi nimba turavuga kino kintu abaririmbyi hariyo bamwe bazovyakira nk'inyigisho hariyo nabandi bazovuga ati muvuga ivyo mutazi kuko twebwe umuntu ntashimwa na bose hari abantu batahura n'abandi badatahura tuvuga aho tubona bigoramye sivyo cyane kiyaza gumubwira umuntu ati ngo ngararenze manzi umurabe ko kwanza ikosa umanzi umuhanure ntamvuga kubwira umuntu ngararenze misi yose ngarakaze nta bibakora ahari ubufu uvuga ati je video warekuye irimwe ubufu that is irimwe kawungu uvuga ati none ugira ucumbe iyo video yawe kisuko nuko kimeze reka tugende ku kibazo ca nyuma dusa n'abasozera kino kiganiro yes tuvugana cyane ku giteramo cha Jose Chameleone Big Fizzo yaramaze imisi ari mu mahanga age kugaragara mu giteramo bari kumwe na Billy Man Boy umusaza Big Fizzo arasubiye guhura n'abana biwe igihe kinini Big Fizzo ataca avuga kuri Billy Man Boy ndetse na Billy Man Boy
ataco bavuga kuri Big Fizzo, ariko uno munsi ko turabona ni igiteramo kigiye kubera Ingozi. Turamuzi n'umusaza Jose Chameleone, arafise ivyo. Hariyo n'indirimbo ndetse ya Big Fizzo na Jose Chameleone bigeze kuba batangaza yuko izosohoka, ariko n'ubu ntawe turigera tubona. Ico kintu ndakizi neza cyane. Jose Chameleone arafise indirimbo na Big Fizzo, ariko iyo ndirimbo ntayo twigeze tubona. Twabonye amafoto gusa, nkuko indirimbo ya Big Fizzo na Bliss Melody twabonye amafoto gusa, nkuko indirimbo ya SATURA na Big Fizzo twumvise bavuga ngo hari indirimbo bagiye gusohora, ngo bagiye n'ubu tutaramenya irengero ryayo. Navyumva uno munsi Big Fizzo agiye guhura na Billy Money Boy mu giteramo Ingozi. abana yareze igihe kinini. Ico giteramo kivuga kikiga musaza. ico giteramo ndakivuga neza kuko bazotanga vibe imwe y'ibisazi, kukubera iyo umwana nase bariko basangira ku meza biba bimeze neza cyane. Kuko bajyara petit na abana yareze kuva bakiri bato, bakiva bari muri band boy gushika yaho igihe cyabo gihera. Novuga ko igihe cyabo gihera bavayo bagenda kwipambanya, kandi kurera umwana agakura ni vyiza. Kaje bijyanye n'uburyaje urazi ko vyanjoheye sana bageze ku rundi rwego, basige bahura n'umutama yabareze bakamukoma bakahurira ku sahani imwe, kandi haje ivyunguka birangana. None ubu Kirikou uwo muzanye no vy'uburofa kandi haje ivyunguka, urazi ko haje ivyunguka ko bingana, birangana nta uruta uwundi, kuko abapeti nabo barafise hiti muri kino gihe. Uruhome bubatse baragubatse, imbibe barajabutse baragura imbibe. None je numva ko hari ibintu vy'amateka, ahubwo umusaza asiye gusangira hamwe n'abana biwe inyuma y'igihe kitari gito, nyuma y'igihe kinini, mengo ni 2020. ahubwo nibadutema akantu, ahubwo nibarekure bo nibarekure kwa Putin ayita sata. ahubwo jewe ebari iyo konseye izo bari vibe y'ibisa. Twese niyo tuzobaturi n'abakunzi b'umuziki, n'abakunzi ba Kings Family, abakunzi ba Demost, abakunzi ba Facebook Promoter, twese duhuriye hehe ibintu bidasanzwe, kuko ni ibintu vy'amateka. Asha hariyo nzakura ama content ndakenamiye umusaza yego Big Fizzo useruka rukamvye ndugwe Kizgenza, the king of music in Burundi. tuzogaruka dukore analyzer dukosore ibintu bigoramye guys. Meni umva ko ari ibintu bimeze neza. Demonster ni giki kintu wewe ububona bakwiye gukora kugira ngo bashore kugarukana kakantu wana nka Big Fizzo na Billy Man. Dufate kuri Billy Man Boy, sivyo, na Big Fizzo sivyo, n'abantu babanye umwanya munini ya, kandi Billy Man Boy yubatse izina kubera ki izina rya Big Fizzo sivyo. Ariko ni giki kigiye ugiye wasi warushaka muri ico giteramo kugira ngo kize gikome abantu, canke basigize gisigire souvenir mu bakunzi b'umuziki, canke kibe ca giteramo ama media yose azoza kuvuga ati kino kintu ndacho twatwo twiteze. Urazi je no kuri ukubwanje jewe Demosa, jewe umushinga amateka y'umuziki umutinginga igikoro gigukomeye gusiga bomara n'imvura abaganga badashobora kuvura, umupromota atarya umunwa. Kandi je ndifuza kubona indirimbo y'umusaza ari kumwe na Kirikou na WJ once again,
cy'ivyo bintu ndavyifuza kandi nibaza ko n'uwundi umurundi wese yifuza kubona ico gikorwa inyuma yo kuduha umunezero mico giteramo bace baja mu kazi habe vibe y'ibisazi nivyo dukeneye je niko nzabibona kandi ndavyifuza cyane. Yes sir. So yes sir, wakunzi wa Kings Family Burundi TV mwakoze kudukurikirana, ariko reka mbanze shimire kwanza The Monster umutinginga umushinga amateka. The Monster wakoze cyane kutwitabira ubutumire karatsinda hano wamaze kuba umwana w'umuhira. Ni muhira. Yes akaja mu kubakunzi ba Kings Family Burundi TV. Abakunzi ba Kings Family Burundi TV afise impano. Murundi wese nyarugo ukore subscribe unapartage n'abandi babikore, kuko kuri iyi TV uzohigira ibintu bikomeye cyane mu muziki. Umuntu wese afise impano nyaruka ngaha barayigaragaza, urayigaragaza impano yawe hama bakagirane turakwigisha gusapotinga baguha n'impanuro nyinshi. Je nasanze ko iyi TV burya je niyo mpamvu ndayikunda cyane, niyo mpamvu ata muntu umwe ngaha mu gihugu azokwigira amagurutsa, kuko je nasanze impanuro iri ngaha kuri Kings Family Burundi TV ni impanuro batanga impanuro babona kugoramye barakugorora neza cyane, kandi murakoze cyane. Yes abakunzi ba Kings Family Burundi TV, HB Flexible Promoter mu kiganiro afise impano, nari kumwe na Jafari The Monster, behind camera turi kumwe n'umusaza Joe Balokomeje kuva muri timu nibatuma amajwi n'amasanamu bashikira bimeze fresh sana. Yes tubashimira na cyane kubatanga ikiganiro gushika bagiheze, tubabwire naho butaha twese Joe The Monster tubagwati ciao peace naho butaha bamba clats.